nimba uruvugo Yesu uri efficace kubatoranijwe gusa mbega birakenewe ko dusenga. Igihe Yesu yari ku isi yarigisha amasinzi y'abantu, igugu ry'abantu, kandi bose akabinginga ngo ati nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, nimuze mwese. Uwo mutumiriro rusange wa Yesu Kristo werekana ko Imana ifise impuhwe no kubo itatoranije. Hari umwanditsi witwa John Piper yanditse igitabo kinini cyitwa Les Plaisirs de Dieu, The Pleasures of God, aribaza ikibazo hanyuma bihera atashishuye neza avuga ati ni gute Imana ishobora kugirira impuhwe abo ubwayo itahisemo gutoraniriza agakiza. Ateka ndababwire, twebwe umushaha wacu hari ibintu vy'ibinyurane twumva ko biri irreconciliable, bidashobora kubana, ivyo bigumbagumba byose ngo bihwanire mu mushaha w'umuntu. Ati mbwa Imana umushaha wayo uri complex. Ati turabona hariho impuhwe igirira abantu mugabo ku mpamvu tutazi, izo mpuhwe ibafise ko murambabare antegeme ntizishikana Imana ku kubatoranya, mugabo babaye perdu Imana ikababara kandi ari itabatoranije. Rero iyo Paulo avuze ati yandikira Tesalonika akabwira ati ntishaka ko hagira umuntu n'umwe atokizwa, ati nitebeje isezerano ryayo, ntishaka ko hagira n'umwe atokizwa, ntabwo biri kwirabesha. Hariho un désir de Dieu de compassion envers abo itanatoranije kuzokiza. Twebwe hariho urukundo rusange dukwiye kugira rutuma tugira umutumiro rusange ku bantu bose, naho no banzi ko umuntu Imana itamutoranije nico muza ko ndamugira impuhwe, naho no bandabizo uretse ko tavyo mbanze. Ni Imana ubwayo itanga umutumiro rusange urimwo compassion no kubo itatoranije. Ubwa kabiri nico mbuza yuko ninginga, munyumvirize neza yuko hari ibintu twinginga ariko Imana ntibikora. Harimo nabo twingingira ngo ikize bigahera itabakijije. Umunsi umwe Dawidi aguma asenga ngo umwana we ngo uwo mwana we yamuvyanye n'umudamu mwiza ngo umudamu atari gwiwe. Hanyuma bati Imana uyu mwana no kwinavyanye na Batisheba ntapfe vraiment. Imana iranka kumwumviriza gushika aho mwana arapfa. Apfuye ngo cyavyuka arageranya ati none gasha nta kundi, none ko Imana itanyishuye nta kundi. Iyumvire kwingingira umuntu naho wowe uzi ko Imana itamutoranije, c'est une preuve de compassion tout simplement. Uretse ko tutaba tunazi ko ari ivyo itamutoranije. Ikintu kidusunika si mbega ujya yatuje ujya ntatoranijwe, n'urukundo, l'amour du prochain. Et cet amour du prochain ni dusunikira ubwa mbere na mbere gutangariza abantu bose no kwingingira abantu bose, ngo Paulo abwira Timotheo ngo wame wibuka kwingingira abantu bose Imana. Cyo ni kimwe. Bwa kabiri nuko dufise ukwizera yuko hari abantu Yesu yapfiriye mu buryo bw'umwihariko, kandi Imana ikunda un amour particulier, apana ya amour général twavuga ifise no ku bantu itatoranije. Hariho un amour particulier. Imwe mbonye ahora aririmba ngo nahevye ibihumbi byinshi ku bwawe, gusa sinzi ibyo bari kwaririmba. Mugabo ni passage muri Ancien Testament yerekana l'amour particulier pour les élus. Alors mu vy'ukuri Imana irerekana neza yuko ari abantu ikunda mu buryo bw'umwihariko, ikavuga iti nahevye Ethiopia, nahevye Seba, nahevye amahanga ku bwawe. Kandi ivyo onye nuko nyene bimeze
il y a des individus aho Dieu de toute l'éternité yahisemwo kuraba mu buryo bw'umwihariko idakwezwa n'ikintu na kimwe kiri muri abo bantu, ku mpamvu zihagaze kuri iyo gushaka n'ubu tutazi, kumbe tutazopfa tumenya ibihe byose. Abo bantu rero kuko Yesu yabapfiriye mu buryo bw'umwihariko, kuko bakunzwe n'Imana mu buryo buri particulier depuis l'éternité, abo bantu iyo tuko turinginga kugira ngo ico kintu Imana yagenye kuva kera hose kandi ikarungika Yesu Kristo akapfira abo bantu mu buryo bw'umwihariko kugira ngo tube ibikoresho, tube les instruments de Dieu par lesquels ces personnes élues baba amenées au salut. Nta kintu kiryoshe nk'ico onye iyo tuko turafeza partie y'uwo mugambi. Alors ntusenye nkaho umenga ni wowe ugira uhindura ibintu, ngo intambuko zitatu ngo usenga amasengesho ngo ahindure ibintu. Ivyo vyihoze. Uwo gusenga kwawe c'est un privilège de faire partie y'icimana yagenye kuzokora ibihe vyose.